ni tombora ya kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma abose kujananje abantu Landry ya Copa del Rey Landry kumenga yarafise ikibazo hariya twagejeje abambye oya kita kintu cyo kumfitisha ari oya cari kijya nico kintu abanyana ntagomba bagarukako nico kibazo warumvise umbaza nayifitiye kandi ni sawa cyane abantu mwabaye kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma cya Copa del Rey uyu munsi yabaye tombora birumvikana yuko hari hasigaye imigigina kuri ne gusa twagomba kumenya ngo muri kimwe cya kabiri gishiri nyuma izohura gute yarasigaye kipe yitwa FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad ndetse na kipe yitwa Atletico Club Bilbao. Vyarangiye ekipe yitwa Atletico de Madrid itomboye ekipe yitwa FC Barcelona nkuko vyagenze mu mwaka uheze na n'ubu niko vyagenze. Ku rundi ruhande Atletico Club Bilbao itombora ekipe yitwa Real Sociedad. Birumvikana ko hano urukino rukomeye cyane n'urukino ruzoza ekipe yitwa FC Barcelona yongeye kandi gusubira gutomboza ekipe yitwa Atletico Madrid. Hari match mwaka weze bakinya bayemo bine match ari kandi hari kuri oya ari kuri Montjuic ariko kuga cha Atletico Madrid ariko Atletico Madrid ari kuri hari kwa Barcelona ndibuka ndibuka Atletico de Madrid bari bambaye ziriya jezi zabo zigomba gusa nande na gute bine hari kwa Barcelona kuko hari genekerezo rya 25 kwezi kwa kabiri ibitsindo bibiri c'umugabo witwa Alvarez n'ca Griezmann mu minota 6 ya mbere kuko match retour cabaye kimwe ku kibuga ca Atletico Madrid cyazina n'umugabo witwa Ferran Torres Garcia ku munota 7 kuri pass ya Lamine Yamal Atletico biragiye na n'ubu rero niko bigiye kugenda Atletico Madrid vs FC Barcelona. Mu mwaka weze Barcelona yarabasezereye ibakuramo kuri difference y'igitsina kimwe mu nkino zibiri zitari zoroshe na gatoya. Kuri ubu icyo kwibaza ni FC Barcelona ifise inguvu uno munsi zo gusubiramo ivyo yakoreye ekipe yitwa Atletico de Madrid mu mwaka uheze, cyangwa kuri ubu naho iyi ekipe yitwa Atletico de Madrid nayo yari yubatse mu buryo bukomeye cyane, nayo izo nguvu zo gusezerera Barcelona iyo bizifise. Reka tuanze dusaba ubwo Frank ari mu rwego rw'ivyuma dufashe tuanze duce kwanza kuri qualification uburyo ekipe za Ronzitike birango tuninjero kuri no tombora yabaye kuko buriya ningino zabaye kuva ku munsi wa kabiri kugeza ku munsi wa kane. Kwa kabiri zarakinywe, kwa gatatu zirakinwa, nejo ku munsi wa kane Atletico niyo yabaye ekipe ya nyuma buriya ya Ronzitike kubera ko aribo bakinye match ruvuga ngo isani ya nyuma. Barcelona genekezo rya gatatu hari kuwa kangahe hari kuwa kabiri batsinze ekipe yitwa Albacete birikuza. Deportivo Alaves batsindwa na Sociedad 3-2. Ekipe izwi ku izina rya Valence itsindwa 2-1 na ekipe yitwa Athletic Club Bilbao. Real Sociedad itsinde na Real Betis itsindwa 5-0 na ekipe ya Atletico Madrid. Sinzi ko Monique ekipe zose zitwa ko zasohotse muri kimwe cya kane gice cyanyuma zose nizo zaronse qualification. Harimo ekipe zibiri zo mu basket zanatomboranye ndavuga Atletico Madrid, Atletico Bilbao ndetse na Real Sociedad. Bilbao yareje gusezerera Valencia, Sociedad igasezerera Deportivo Alaves. Agacamo na Barcelona yasezerera Albacete mu rukino rutari rworoshye twabashikirije hano, ukongera ko Atletico Madrid yarayinyagiye Real Betis mu buryo burimo demonstration idasanzwe na performance y'umusaza kwiza ya Demar Kumani atiyo amashugwe n'umumenyereza wiwe. Rero atatandukanye n'abandi bakiri bose twadusanganye. Igituma vuze ni duhere mu izi match nuko na ekipe iri mugeze demi final takoza akazi kuko twese turazi iyo ari knockout stage umuntu ugiriwe amahirwe mukira match imwe gukuranamo wowe ukayakira ku kibuga cyawe ugomba kuba uri favori gusumba uwundi mu kintu kijanye no gukoresha neza umukinyi wa 12. Reka rero kumbure duhave twinjira mu busesanguzi bidasanzwe ariko murumva yuko bwa mbere uburyo ekipe zaronse qualification ku bwanje birama Icizere cyuko tuzobora match ziyoshe muri demi final. Atletico Madrid batombo FC Barcelona. Menga niyo match turi buvuge ko cyane. Bien sûr kubera yuko no munsi nta anje mbona muri Athletic Club Bilbao ndetse nino ekipe izwi kuzya Real Sociedad kumbure bandu ducisha hariya muri Safibu amatuze tubandanye twinjira ndani bimeze neza. Tubanze ducariya muri Safibu mu stade habwa na Saf Business Company ubundi tugaruke.
Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza cyane ni isaha imwe irenze ku munota umwe muri 97 n'ibice bigera kuri 3 birumvikana ko turi kumwe namwe kuri FM yacu 97 n'ibice 3 ndetse no ku rwacu rwa YouTube arigo PJ Classic Media naho ubwo uratwumva aneza cyane. Nuko dushimire cyane abantu badukurikirana muri rusange bana badutera negative gatatu turi kumwe ko batubwiye ko badahari twacha dutaha. Akazi twadufise bose ntitwo tunataha abona twirukana. Tubwira ati mwe muraza hano atace muje ko kurirwa turagenda Wabwo botubwira ati mwe turabasezere ko nta kintu na kimwe ngo badufashe. Erega Imana hezagira. Kabazongera gusamiriza yumvirizwe none ntirikirumvirizwa go. Imana hezagira ba boss bari baduha amafaranga bari bamenya ko kwezi kwaheze. Ariko nahezagira bano ba boss batuma bari bamenya ko kwezi kwaheze. Aba rero batuma bamenya yuko kwezi kwaheze tutabafise. Bari bamenya ukwezi ko kwaheze ntibo kugira babiromarka kuko ntitwa batuhari. Cyane. Tugomba no kuganira kuri match ya equipe twa Atletico Madrid na equipe twa FC Barcelona. Ico kwibaza ko nko nabivuze no kwibaza ku buryo iyi migwi yose ihagaze ko nini nkino zitagiye guteba cyane. Mu ndwiza. Net bivuze ngo iyi weekend ivuyemo kwa swat kwa gatatu canke kwa kane ubwo nabonye amateka ataraba. Barcelona barakina kwa kane. Baraza kwa bari Metropolitano gezo ya 12 sazini. Bivuze ngo ni nkino zigiye kuza ku kanya nyene atavyo kubanza kurindira ibintu byinshi cyane biharo nibiki. Match isanze Barcelona ihagaze mu buryo vyoyorohera gusezera equipe twa Atletico Madrid nkuko yabigenje mwakweze. Match yo bisanze equipe twa Atletico Madrid nayo herutse kongereza yagiye kusoko gikura n'ingusha mu kwezi kwa Amerika za Demar Rukman nayo yoba ifise ubwo bushobozi bwo gusezera equipe yitwa gusezera equipe yitwa FC muri make imigwi ihagaze guturo munsi ishusho runo rukino nubwo tutarayishikira kumbure muri no minsi tuskaje ashobora kuba ibigiye bitandukanye ashobora kuba mwimvune muri weekend ejo bazokina ariko ishusho iyi match isanganya Atletico Madrid ishusho iyi match isanganya Barcelona zomi izemerera iki ikintu cambere cyo nuko match ije gusubira gushira ku gipimo buri equipe yose yitwa kari nkuru mvuze buri equipe yitwa kari nkuru nuko equipe nkuru igomba gukina inkino nyinshi uramutse amahigano yarabaye menshi ugomba gukina inkino nyinshi mu mwanya muto ushoboka nivyo muri riya ndwi y'amagenekezo ya 14 15 Barcelona izoruka kwera kwazo hari match za barrage yo nizocayo mu gihe nka Real Madrid nazo zizoba ziriko zirakina ubwo birumvikana Real Madrid bo muri nondwi hagati Barcelona bariko barakina Madrid bo bazoba baruhutse rero ikintu cambere cyo gusurinya nuko ni match ije n'ubundi isubira kuvuga ngo uyita equipe nkuru ego nimba wita equipe nkuru twereke ko ushobora gukina buri uko imizi 3 yeze kandi ugatsinda match ariko kandi ugatsinda ba adversaire bakomeye ni na match kandi no bura gusurinya ikintu citwa situation canke se ibihe ijemo iyi match ije mu bihe biri similaire bisa nibidatandukanye cyane nivyo mu mwaka weze igituma ndayivuze uko wibuke mwaka weze Barcelona na Atletico Madrid batombora muri kimwe cya kabiri cyicanyuma bigaragara ngo bato yo muri La Liga hari uburyo twizera ngo Madrid izogitwara ukabona ngo Madrid tagitwaye Barcelona izogitwara ukabona ngo Atletico Madrid yaramaze kwikura mu ivyo bintu yari yo mahigwe yonyene equipe ya Atletico Madrid mwaka weze yari sigaranye kwitwa ko yogira gute yo tawukana igikombe buriya nuno munsi hari abantu bashobora kuvuga ngo urumva kugira ngo Atletico Madrid ive ku gikombe cya La Liga barinda kwirusha amanota 13 mugabo dufashe umurindi izi equipe ziba ziriko Atletico Madrid no bugenda yifata nka equipe yamaze kuyerimina muri course ya La Liga peu importe ikibanza birimo cya gatatu rero n'umusubiye kubona ko Atletico Madrid ije igomba kuba kuri pressure kuri no ncuro yo kumva ngo nubundi twe igikombe dusigaranya amahirwe ko twogitwara canke basi kiri hafi kitotuvuna cyane kitosabye ruo vyinshi ni kimugabo basezereye equipe yitwa nde yitwa FC Barcelona kandi piège yari kuri equipe yitwa Atletico Madrid mugomba guhera muhira cette fois ci contre n'uburyo mwakweze mwahereye Montjuic kandi iriya resultat bari bakuye Montjuic mwakweze ya bine yarabemerera ko araba favori muri match retour mugabo muri match retour bagiye kuri Real de Metropolitano bakire equipe ya Barcelona zibatsinda kimwe
comme si gutora amanota kuri Metropolitano menga birasanzwe. Buriya Metropolitano bimwe mu bintu ikangisha Barcelona cyangwa Real Madrid nibihe byiza byayo tusemblema kuri tere kwereka ko izirusha. Sino itameze neza ivyikibuga n'ikintu nabonye ata anje nini kiba givize mu rukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid cyangwa Atletico Madrid na Barcelona na cancani na Atletico Madrid yagize gute yakiri. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri ni yindi pressure kuri equipe yitwa Atletico Madrid nyuma yuko bagize saison blanche mwakweze. Uyu mwaka nawo barabona ko amahigwa ni make yo gutahukana ikindi gikombe basicoza gutuma batagira saison blanche. Mugabo basubije amaso inyuma bakaraba mu bigega nk'ubaka bazujejwe ubutunzi bwa equipe ya Atletico Madrid ababwira ati jewe ivyo nsohora mu bijanye n'uburyo tukaja ku isoko n'ibindi bigiye bitandukanye biranyemerera ko ngira ico ndababajije namwe mwazanye mu bubiko amatieri bijanye n'iki n'ibikombe. Equipe yagiye ku isoko gigura n'igushika gura Demora rukumane mu kwa mbere. Equipe yari kwiye bakinyi bose iboneka idakeneye Conor Gallagher mu mwanya muto amaze baramubwiye ati bwana Conor Gallagher tubona muri projet zacu n'iki ko wirongeye Tottenham baramurekura. Bivuze ngo ni Atletico Madrid yatweretse ngo ndashobora kugenda setting ibintu byanje. Igitangaza abantu ni gute rero setting ibintu byawe ukagura abakinyi beza projet z'abasaza ukaburi kura zivamwo ukaza muri projet z'abajene n'aba top player mugabo ni bakwazereza itamatieri ibikombe. Aho nari kurande gwa equipe ya Atletico Madrid nerekana uburemere buhari kurande gwa equipe ya Atletico Madrid. Mugabo kandi kurande gwa Barcelona ni match bwa mbere novuga ikintu cyo guprova basabwa guprova byanga bikunda kuko ugiye kuraba Flick kuva yinjira pe equipe yitwa Atletico Madrid yarayikubise. Même chose imaze ku mu mwaka yaramutsinze muri championnat yamutsinze muri championnat ariko ni yari we yari Max Org. Bien sûr ni equipe ya Flick yatsinzwe turavyemeranya kuko uri suspendi ntobo bujijwe gukoresha imyemenyerezo. Donc equipe irakina muri tactique yawe equipe yenshobora gutakaza tactique yawe yuko ngo nuko udahagaze kuri bande touche. Yari match Barcelona bakinye muravyibuka neza ariko birangira batsinzwe kanatsinda Pedri yatuye nko mu match vyerekana ko ni match babaye defensive bivaye nivyo na performance bari baproduce mu kibuga. Rero nuno munsi nyuma yo kugenda batsinda Atletico Madrid kenshi bigaragara ko kimwe mu kintu ca mbere Atletico Madrid itsindigwa ko iyo yahuye na Barcelona nuko umuhereza wa Atletico Madrid yagaragaje ngo jengi na Barcelona nsa nuwemeye gutsindwa. Sigaye mbona esprit d'équipe iri mu bakinyi ba Diego Simeone bo kumva ko botanga buri kimwe kugira ngo batsinde Barcelona mugabo ugasanga uhere kumenyereza iyo esprit d'équipe yo gutsinda match ugasanga nayi makuru akemeza ngo Barcelona irakomeye kumusumba gusumba ko kumva ko kwemera ko equipe ari nziza si bibi. Mugabo hari uburyo uno mugabo yitwa Diego Simeone yagiye exagera kuko la fois passée mu Bwongereza twatanguye championnat Mohamed Salah n'abandi bemera ko Arsenal ikomeye. La fois passée umugabo twizera ya Pepe Guardiola yemeye ko Arsenal ikomeye mugabo aravuga ati tuzogerageza ibishoboka byose tugirike turabe ko twobashikira tunabatwara ico gikombe. Mugabo no musi coro aremera ko Barcelona ikomeye akanemera ko probablement no kwitwara igikombe bidakunda. Rero ibari faiblesse kuri equipe ya Atletico Madrid rero kumenyereza iza ya avantage equipe ya Barcelona. Mugabo kandi j'apprécie uburyo umugabo yitwa Detanspick numwe mu bagabo batigera bijajara adashobora gukonta ngo muri press conference umugabo yitwa Diego Simeone arabapressya uburyo mukira nikiriga guya ati soki konte ni insinzi kuri twebwe tuzogerageza dutanga ibishoboka byose kugira ngo tugire gute turonke ayo manota agera kuri 3 cyangwa turonke iyo qualification. Rero equipe ya Barcelona ubundi iri favori bwa mbere kubizona hera hanze contre mu adversaire bigaragara ko kuri Flick bagiye baramutsinda kenshi gashoboka ugaca wongera koko peut-être akantu Barcelona sabwa kugwanya nako nizi mvune rimwe na rimwe zabakinye ngendegwa ko nubwo kubasubiriza Afrika ariko aragerageza kwikora neza. Mugabo hariho match zigusaba Pedri pe ukabona ngo Pedri Gonzalez yakagombye kuba hari match zigusaba Rafinha nivyo Rashford ariko araproduza performance nziza kandi no musi umubuze turavye uburyo bamuze mu ntango za saison tukaraba uburyo ya produce indi performance nziza igihe batari bafise Rafinha kuri match ya Albacete urabona ngo nivyo Afrika aramusubiriza neza. Mugabo hariyo match ziri decisive uhereye muri kino gihe cya demi final ubu watomboye abakomeye ziriya match za mu de final ziriya match witwa kusohotse muri La Liga witwa ko hariyo difference y'amanota make hagati ya Real Madrid de kutsitaye bishobora gukomerana. Hano abakeneye babagabo kwakunda abafana ba Barcelona bidoga kuko ati Rashford dufite yaro vyiza mugabo utsinda igihe ushatse gitsindo tuba tubona ko utsindura gihusha ico tubona naco kutotsinda ukagira gute ukagitsinda. Rero ni kamwe mu tuntu mbona no kwemeza ko kocha gapertirba Barcelona cyane ariko Flick n'ubundi asabwa kugira gute kubandanya amenya koma amanaginga canke koma asubiriza abakinyi bitwa ko badari kubwibazo by'imvune kuko
uno munsi banaka ni bahari ejo abandi barashobora kubura sivyo ndabipfurije mugabo uko champion yegera imbere inkino ziba nyinshi uburuhe bukaba bwinshi mu bakinyi. Ni equipe yitwa Atletico de Madrid ihura na Barcelona kenshi gashoboka, wahindukiza amaso ukaraba inguvu abakinyi ba Atletico de Madrid baba bafise ntiziba arizo batanga mu kibuga nkuko batanga ibivuga, bigaragara nkaho message iva mu mumenyereza yamaze kwica abakinyi mentalema bakumva ko gutsindwa na Barcelona biri facile. Umugabo yitwa Diego Pablo Simeone afise Atletico de Madrid ifise mu grand joueur yitwa Julian Alvarez, yaraye yongeyemo undi mu top player Ademora Lukman yanashitse yiyempoza ku rukino rwa mbere bakina na Real Betis mu ijoro rya keye batsinda bitana agatsinda mu gitsindo agatangana assist. Asanze ikipe ifise umugabo yitwa Sorlof bitsinda bibona, asanze ikipe ifise umwana yitwa Alex Bayena ikagira uyu mwana wawe Juliano Simeone bameze neza, ifise mu mediateur jewe nkunda kwivugira nte mu mediateur no mugereranya na Pedri nuko ekipe bakinira zitavyemera. Pablo Barrios numwe mu mediateur beza isifise, ariko twemeranye ikintu kimwe, rimwe na rimwe muri sport histoire irakonta, rimwe na rimwe apana iminsi yose, ntibivuze ko gutsinza no munsi nejo yokongera, ariko parfois mu mupira w'amaguru canke muri sport muri rusange kahise karakonta, donc kahise gafise ico gasiguye kinini. Hari umugabo yitwa Dieter Zandfrick yamaze kurema ikintu mu bakinyi biwe cyo kumva ko ekipe ariyo yose yaba nininya yaba ntonyi mugomba kwitegura mukaza gukina nk'abantu baje gukina match. Baraza gukina na Atletico Madrid badafise Pedri Gonzalez biri officiel kuko bategekanya kumugarura igenekerezo rya 22 contre Levante. Mugabo baraza gukina probably badafise Rafinha, niba banamufise aza kuba ari yakigaruka kandi kugaruka ico gihe sindi sirko Afrika agomba gushira mu kibuga Rafinha kuko numwe mu bagabo maze kubona muri wivya mariske yo gukinisha umukinya taraba normal bitabaho. Ariko araza gukina na equipe yitwa Atletico de Madrid yari yatakaje amarokri yari yakoze mu ntango za saison. Una musore mutaliyano yari yavuye kwa Roma yitwa Giacomo Raspadori. Una musi yasuye muri equipe yitwa Atalanta Bergamo mu kwezi kwa mbere. Barekuye Conor Gallagher yagiye kwa Tottenham Hotspur. Ugiye kuraba ariko nabo binjije kwinjiza je uno munsi umwana uyu mupeti yitwa Rodrigo Mendoza bamukuye muri Elche. Umupeti wo mu mediateur akina muri Elche. Kumukura muri Elche rega nibisigura ko atari umukinyi mwiza, ariko Ademora umukinyi muri equipe. Oya Ademora ni diri nziza. Ademora ni diri nziza cyane. Iyi sina diri ya za Copa del Rey nuko gusaba batomboye nka Barcelona Karorero. Mugabo uyu n'umukinyi wo gutuma nyene n'undi magarande. Igituma mpereye kuri umwana yitwa Rodrigo Mendoza ntagomba gushika kwa Atletico de Madrid ngo ashika abone umwanya kuko usangiye na Pablo Barrios. Kandi muzi Pablo Barrios numwe mu bantu novuga ngo projet y'umugabo yitwa Simeone ihagaze ko gusumba undi mukinyi. Bagacogira wa mukinyi wabo mwiza yitwa Julian Alvarez. Alvarez burya aheruka igitsindo atameze neza cyane kwijana. Aheruka igitsindo igenekerezo g'icenda ukwezi kwa 12 2025 bivuze ngo agira yuzuza amezi abiri barakina na Barcelona yujuje amezi abiri haba muri Champions League haba muri Championnat haba muri Copa del Rey ahari hose Alvarez atagitsinda abona. Tumvikana ngo no munsi equipe yitwa Atletico de Madrid nayo nyene ntiri motive bivanye na wa mwiza wabo yahora batsindira ibitsindo, bivanye na wa mwiza wabo yatsinda ibitsindo ariko arabafasha kuba ku rukino. Ugacusubiza amaso inyuma ukaraba Barcelona nyene bagiye gukina uwo Pedri mwiza wabo adahari, kandi Pedri mu match yose twabonye Atletico de Madrid numwe mu bagabo bakinye uruhara rukomeye cyane kugira ngo Dieter Zandfrick yisobanure nawe. Ariko twarabonye uno munsi Daniel Olmo kumukinisha na Frenkie de Jong nta kibazo na kimwe, ushobora gukinisha de Jong na Bernard, ushobora gukinisha de Jong na Eric Garcia, tukabona ngo vyose bira function. Rero cyo kinatangwa mvuga nti histoire irashobora kugira ikivuze cyane. Simbona Atletico de Madrid je no igira mu favori imbere ya Barcelona kuko ndazi Barcelona mbi Atletico nziza yananiwe kuyitsinda. Ndazi Barcelona ifise abakinyi babaye par rapport ya Atletico de Madrid
mugabo akagenda kuri stadio iriya yo kwa area de Metropolitano bagakurayo amanota 3 facilement ukabona ngo abana bo kwa Barcelona baramaze kwigirira icizere kumva ko kuza gukina na Atletico ni ibintu novuga ngo bisanzwe umukinyi wese agomba gukina yumva yuko n'urukino nk'izindi gusumba ko ukina Clasico gusumba ko ugira gute rero jewe natangwe mvuga ni parfois histoire irashobora kwisubiriza mais pas toujours Atletico Madrid sinanse ko yotsinda Barcelona kuri Barcelona mugo jewe match nzizabo ubunyene wambwiye ati Landry icara wibuke match zitanu wewe urorera umupira w'amaguru Atletico itsinda Barcelona ndibuka kabiri ko muri Champions League no mu mwaka uheze ahandi hongora kumva ikintu cyo nyene gisabwa no kwa Atletico itegerezwa guhindura uburyo na mentalite ya fronta mu equipe yitwa Barcelona sino tugiye kwanaliza umukinyi ku mukino na Atletico Madrid ubushobozi ni bufise ifise n'ubusumbo bwa Barcelona ifise no munsi reka uno musi jemba mbona ko message wa Alvarez uno musi yanashoboka cyane gusumba wanashimiye uhaye Lewandowski ko Lewandowski abavyumva mu mutwe mbwa mu bintu kwimwemerera inasumba ni uhaye Torres mu mutwe yoza mugabo amatieri y'ubushobozi nawe afise nibikunda nivyo equipe no musi tunze Lamine Yamal numwe mu bakinya ariko expose statistiquement ashobora no gucenga numwe mu bakinya no musarikare gerageza kwerekana ngo uno musi nzobaheka gusumba uko mwakweze twadepanda ku bantu benshi bashoboka bien sûr c'est bon mugabo no musi wabivuze neza we wisanzwe afise umugabo azwi ku izina rya Pedri Gonzalez undi afise Barrios nk'akaruriro ereka nuno musi wo tunze Lamine Yamal nuko gusa umukinya bari muri equipe imwe exploita neza simvuze ko bose bategerezwa kuba nka Lamine Yamal mugabo en fonction y'ivyo equipe imutumye umuntu n'ivyo ashoboye gutanga uno musi Juliano Simeone n'umukinya ateye ubwoba ushobora gutuma buri kimwe cyose en fonction y'ivyo Atletico Madrid igwanira kiya toujours exploser atamuratera arafa kumufata uko yishakiye wumva ko uhuye na Juliano Simeone utegerezwa kuba uwo musi ufise akazi kadasanzwe rero ni Atletico Madrid mbona vyose vyugariye kukuntu equipe ikina iyo yahuye na Barcelona tactique z'umumenyereza gestion ya remplacement hakazamo n'ikintu yo cha esprit mental yo kuvuga ngo mu mutwe twiteguye gute real muno musi kugira ngo natwe tubaze equipe iyo equipe ya Atletico kuko uzura match nyinshi hari na match baza vure mukabona ngo Atletico Madrid no musi iriteguye ko baza Barcelona erega mu mwaka uheze bari bafise squad bemera gutwara ibikombe presque vyose bikinwa dushaka tureke ibikombe bari desi tout simplement niko nagaruka kuri context no muzi nafise nka match zibiri cha Esther tubona ko Atletico Madrid zitangura neza zitangurira ngitsinda wanashima canke itangura itsindwa mbwe ikakigombora ukabona ngo ugeza nko ku minota 45 Atletico Madrid yagaragaje ibimenyetso by'uko igomba gutsinda match uwo munsi mugabo uburyo baza kuva muri match baratakara complètement muri match equipe ukayibura ukabona remplacement atariyo ukabona equipe mentalement babaye perturbé muri wa mwanya rero bayuko Barcelona Icizere motive baca bakuzana Torres from nowhere utari witeze uwo munsi agaca gutsinda Lamine Yamal ugasanga nigishirira match yari yamunaniye kuva ngo mu ntango ugera ku minota 60 agaca tangura gucenga gusumba uko yareka gucenga ukabona ngo Atletico Madrid tanke muri no match itohindura uburyo ya fronta Barcelona ni no mu mutwe uburyo bakinya bateguye yo ba fronta Barcelona n'ubundi rigomba kwakora bihera ku mumenyereza no mumenyereza uno munsi jewe novuga ngo Diego Simeone kuko nivyo avugira mu itangazamakuru muri match ahuramo na Barcelona vy'ubwavyo nibihumuriza kuri equipe mumenyereza novuga ngo rimwe na rimwe mu buryo bitegura ngo bakinyi bigaragara ngo ubwiwe ararasha na match itaraba Diego Simeone numwe mu bamenyereza bafise abakinyi ujya gutunga umukinyi afise polyvalence nk'iya Marcos Llorente Juliano Simeone uyu muhungu yavuye kwa equipe ifise defense irimo Robinho normal equipe ifise defense irimo Jose Maria Jimenez Alex Baena equipe irimo Baena equipe defense utunze na Weri Moreno kamutungana na Marcos Llorente wakumva ko habaye igihe wigaza gutunga umukinyi yitwa Rodrigo de Paul hagati mu kibuga uwo mwanya de Paul yawusangira na Llorente ariko Llorente akemera agatwara umwanya w'umwana mu Argentine na Weri Moreno Rodrigo de Paul akagenda Conor Gallagher agashikirwa Gallagher aragiye uno muzi sindiko ndumva kuko Llorente yamaze kwitwa nimero 2 bidasubiyemo kwa Atletico de Madrid mugabo uravye mediane ya Atletico uburyo bahagaze na mediane ya Barcelona nabo babura n'uburyo bosubirizwa Atletico de Madrid akagomba kuba mu favori hagati mu kibuga ofisi umugabo yitwa uyu muhungu munya Espagne Marcos Llorente agakinana na Pablo Barrios bayinakirira imbere yabo nka 10 na Weri Moreno ari ku nimero 2
nta kintu na kimwe kiriho Llorente yo guha kuri kabiri muri natotanga cyangwa narenze kuko wewe n'umurateral de formation kera mbona Atletico de Madrid kuza gukina na Barcelona baraza gukina tout simplement kubera kari champion mugabe ya Atletico yatsinze Barcelona mbona ari nka hari gihamana je mbona Celta Vigo yotsinda Barcelona gusumba ko Atletico yotsinda Barcelona ngivyo rero ni match yo ku munsi wa kane mu ndwi iza ati mu ndabira arbitre nibaza ko arbitre naje abona mugabe iki hari coco Barcelona bazokina jeudi le 12 match yabera kuri Riyadh Air Metropolitano match ya kabiri zoca ibagenekezo ya gatatu kwezi kwa gatatu mugihe ubu ni inverse ko umwaka weze Barcelona yatanguye yakira match turakinira ku kibuga ca equipe yitwa Atletico Madrid ariko uko bigenda kose cette fois ni na avantage kuri Barcelona kuko muwakira match igira kabiri wewe birakwa avantage gusumba uba yakinye match ya mbere yaki kandi bose bafite avantage kuko uzorengana muri finale ashobora kwa affront mu adversaire agende ka paraporo y'uwo mu demi finale kuko ndanibaza ko uzavamo hano Bilbao canke Sociedad sinzi no yita prediction ariko finale rakina Barcelona na Sociedad kubgaho yego Bilbao singibona ifisi nguvu zo gutsinda equipe je naje kuri finale ndabona ya Atletico Madrid na Atletico Club Bilbao ama wewe eka ndifashe iyo ubwo birapfa Kagoma Business Company gufitiye imitobe myiza cyane ari mu Mustang Energy bafise kandi Mojo Tangi Mojo Sprite